kuko nico gituma tuba turamwibuka twebwe cyane cyane abanyagashikanwa twagira ubuntu bwinshi mu maheruka yiwe yagiye avuye iwacu amaze iminsi iwacu azungurutse yari mu za Kirundo za Kagari ariko ahereza iwacu agaruka tuganira ko agiye muri Canada yarambaye n'icyo agiye gukora hanyuma rero twari turaheza sinyene dojeje gufungura namagaye umufasoni mwasenga n'abashagiye ati nsubira naje urumva agenda muheruka mu bihe bya nyuma niho hanyuma tasiwe kuboneka haba iwacu mu gashikanwa cyangwa ubwanje sinasubiye kumubona ndetse nk'irya gishusho gusa hanyuma rero turamusengera ndamushaka ibiganza ndasenga ndabona ingene mpwemu y'Imana tujeko none rero ndashima Imana kongera kumubona no kumva inyigisho ziwe ababiteguye muzohore tuvyibuka nibitwibutsa umukozi w'Imana ndabusubira mu murongo wa 15 Répète le verset 15 kuko nibo ngiye kuvuga ko parce que je vais parler de ce verset. Yesu aramubaza ati mbega nyina wanje urizwa niki ariko genda kwa bene data babarire utagira duge kwa se ari weso tikumana yiwe ariyo mana jambo nararyiyumviriye rwose. J'ai donc médité beaucoup sur cette parole. ari naho mburitiro ndiko ndaryibaza ko twese ngaha twabona amarayika twoca duhagarara tukakira amakosa kubaraba bangahe mugomba ko yoduhamagara. Combien souhaite que Dieu, Jésus nous appelle? murifuza ko yoduhamagara. Vous souhaitez que Jésus vous appelle? ntungoreko Ne me touche pas, kuko car araduga kwa data je ne suis pas encore monté vers mon Père. ariko niyo ngomba nduge Mais je veux y aller immédiatement. ariko ntungoreko Mais ne me touche pas maintenant. acari mu mabanga. Je suis encore dans le mystère secret. kumviriza hogira ibi byozana ibi amaso yacu akaca yuguruka tugatahura kandi nukuri dushizaho ushize mu ngeri ndiyategeka ndiyatanga amategeko yarabiducishiramo akatwumvisha biratwumva ko yavuze ari iby'ukuri mu y'ubwenge yari muri naho kandi atogusiguriye ido nido ubirindirana igishika haragera igihe tukabona ati nukuri bimwe yavuga vyari izo nyene yarigeze kubwira uyu mwungere kuko kenshi yaca tubwira nawe hariho waragiye mu butumwa mu kwiga Bibiliya ahantu ariko aramwati uyu naho tumurungise nta muhamagaro wo gukorera Imana ega yaciye agaruka mu kanya yagiye biranga acaragwara aragaruka uwundi we yararungitswe n'irindi shenge nuko atarizwe tumurungitse nta muhamagaro ndamubonana yabibona ate wewe gusa undi muntu bari bamenyeranye yamuhemu yamuhishurira uwo muntu yagarutse mbere bimeze nabi cyane Imana nidufashe Magaza nduhera ndatangara mbonye imigabo y'Imana n'ingeni yishitsa inyigisha muri mwema gakiza gashitse sinzoziri mu kahera cyane hemu y'ubumenyi n'iyo guhanura yari muri we harageze ikindi gihe hariyo umuntu yari yakoze no muvuga ni Nowa yizigama Nowa ati yarambwiye ngo mbedi gukorera hehe yari ya radio Transworld Radio imbere yuko garuka ubugira kabiri aca mubwira ngo edi ngo iyo radio ni ya Alliance ko simwe ya Alliance ko bazoguterera hanze di ejo. Nowa yambwira ati ikiringo yamazeyo nta n'umushahara bigeze bamuha kiretse ko amahera yiguranye bamuguranye ari ati jana yo nyene baramunungika no hanze kugira stage
agarutse haba intambara muri Liberia ikuraho ivyafasha iyo radio yari Bujumbura. Abi muri Liberia batelefona b'Iburundi, yemwe gabanya abakozi. Inama y'Ibujumbura bakoranye bati dukure nde none. Bahereye kuri Nowa ati yari yarambwiye none birambaye. Yarasubiyeyo mu nyuma, ariko ico gihe yabonye ati iryo yari yambwiye yaciye rimushika ko abona aragiye. Bakunda kugira inama kandi akarimi kumwe ntibagafata nk'uko nyene. Ndibuka yarinze ashika ngaha mu misiyoni, yaca hera ko akaduhamagaza twese naho habura umwe, akabangira teka fasha turonka abakozi b'Imana kandi bakarorero kuko bari twamaze kubivuga. Imana nidufasha. Ndibuka uyundi yahanuye wari hanze, yaragwaje mama, yakora ari muri kaminuza ariko ariga. Hama rero acagira ati jewe nagomba ndondere mu mpakazi mwiyandikiro ry'ibitabo. Nawe yari umuntu aciye ubwenge cyane, aca aramubwira ati di oya genda wiga ahubwo, naho woza naho wogira ngo urahagaritse erega zogenda. Igihe kigeze aragenda. Uwitwa Janso yasubiye kumbwira ati nukuri ivyo nize natumwe nawe, niwe yambwiye ati naho woreka azogenda igihe ciwe kigeze. Muramuzi ni umudokiteri hariya hanze, sinzi aho bigeze ariko ivyo yamavyibuka. Mwami nadufashe. Rero mu nyuma ndi muri Swede kuri uyu agiye vuba nawe, ngiye kuri we nawe. Igihe twari muri Swede uwaje kudusengera ngaha cagihe niwe yari yaramwigishije Kongo. Aratubwiye aratubaza twe na Murerama, mbega nakubarihe uyu mwungere agiye yari yandi kunkiko arihe ubakora ibiki? Tuti numwungere wishengere, numwungere wa kabiri Ikirembo. Ndamubaza kubera iki utubarira ico kibazo? Ngo ndamuza akiri muto yamafukama akunda gusenga cyane, kandi abamuzi baramuzi ivyo yarabigendeye cyane. Nubwo buryo rero hariho vyinshi umuntu yagiye abigira ko bari mu impemu yo kurongora. Hama kandi no gusenga Imana akenshi niyo bataba jewe nasezeranye nti sinzokwigera nyuranya n'umuvyeyi, ati ico nzokora nzomusengera, kandi bama bari kumwe bagahuza n'ijaba bitatahuritse mu wundi mwanya bagatahurana. Imana nidufasha. Abanyakiremba rero twari twaronse abavyeyi, ariko nkuko Paulo yavuze hari ati ndashima ko ivyo nabigishije mubifata nkankama kandi mukanabigendera. Imana nidufasha. Rero yatanguye gukora kenshi, benshi bagiye bamwigira ko yama ari mu bice vya ruguru, kandi kenshi habonetse ikanguro rikomeye cyane uko gusenga koko. Murazi ko nejo bundi mu kwa mbere wowe yabwiye agira ati rarika abantu baje muri kave basenga Imana, aho ni bazohebehera ikanguro, kandi dusenze biraheza bigashoboka. Imana nidufashe. Umwami naduhangaze. turanezerewe n'amajambo y'Imana. Nous sommes très heureux des paroles de Dieu. twese abaraha turabizi. Nous tous qui sommes ici, nous le savons. Umuntu wese yahariwe, Quiconque a été pardonné, niwe muntu ahiriwe muri iyi si. c'est vraiment la personne la plus heureuse sur ce monde. Ikiremba hariho umugobwa yagwaye, Il y avait une umutwe fille bitameze neza, qui avait un trouble mental à Kiremba. makaza iyo nshitse harya Et chaque fois que j'arrivais là, à kirukanga ku l'église, muduga w'iwanje elle courait sur ma voiture akakubitako ku kirore gutya. et elle frappait, elle tapait sur le miroir, là, Opasite sur le pare-brise. Elle disait, pasteur, ngo nta munyakiremba atazi ko ingero y'icyaro urupfu. il n'y a aucune personne de Kiremba qui ne sait pas que le salaire du péché, c'est la mort. Nico yamanda musako. C'est voilà, c'était sa salutation Ngo toujours. ntibagora, nta munyakiremba atazi ko ingero y'icyaro Il urupfu. disait, personne de Kiremba qui ignore que le salaire du péché, c'est la mort. None turumvise aya majambo y'Imana. Alors maintenant, nous venons d'écouter ces paroles. Imana nishimwe. Que Dieu soit loué. N'uwo yatanze Imana imuhezagire. Que Dieu bénisse celui qui vient de prêcher aussi. Nanjye mvuga amajambo makeyi. Moi aussi, je vais vous donner des peu de paroles. Ubutumwa bwiza bwa Yohana. L'évangile selon Jean. Ubutumwa bwiza bwa Yohana. La bonne nouvelle selon Jean. Igice cya 20. Le chapitre 20. Tuvuye mu minsi mikeyi, tuvuye
kwibuka ibya Pasika. Il y a peu de jours, nous étions en train de se commémorer, de célébrer Pâques. Ibya Pasika nabyo itwereka ngene Et twakijijwe, Pâques nous montre comment nous avons été sauvés, ngene twasohotse tukava mu byaha, comment nous sommes sortis du péché hanyuma tukaba abantu et b'Imana. que nous sommes devenus des hommes de Dieu. Haleluya. Amen. Imana nishimwe. Que Dieu soit loué. Dusomerere igice cya 20. Nous allons lire Jean chapitre 20. Dutangure ku murongo wa 11. On commence par le verset 11 hanyuma rero tugeze ku murongo wa 18. et on va arriver sur le verset 18. Some mu izina rya Yesu. Nous lisons au nom de Jésus. Yesu yiyereka Mariya Magadalena. Mariya yarahagaze kumva arira. Akiriko ararira arunama arunguruka mumva. Abona abamarayika babiri bambaye impuzu zera. Bicaye umwe ku mutwe, uwundi mu mirambizo ya ikiziga ca Yesu cari kiryamye. Baramubaza bati, mbega nyina wanje urizwa n'iki? aho rero ndibuka igihe kimwe bari bampamagaye mu Cibitoki mu Rusagara, hariho umushitsi baronse umusweda ngiye kumufasha. Hama rero we sinigene yarabaza buko ari babiri, aca arambwira ati mu bisanzwe umwungere wa mbere w'Ikiremba n'umwungere wa kabiri ntibari bakwiye kuba abantu b'ishengero rimwe, bari bakwiye kuba b'amashengero yose ya Pentecote mu Burundi. Mwakigisha ibijanye n'ivy'uburongozi, ati ubundi nawe ivy'ijambo ry'Imana gutyo rero, ati kandi byofashije cyane. Ngarandire rero abo bantu bari abantu bavuga rumwe kandi bakorana bashigikirana kugira ngo igikorwa kibe kigeze aho kigeze. Harageze igihe, hari igihe kimwe yatanguye gukorera nk'amashengero hafi yose, uyagiye akorana n'uwitwa Franson. Uwo Franson yari asanzwe yarafashije amashengero hirya no hino. Eliya niwe yandika abasabira haba Ikiremba canke ahandi hose yasavye, kandi ivyo yamusaba kenshi yarabikora. Kandi yanezerwa, umuzungu nawe yanezerwa nuko ivyo yamutumanye yasabiye byakozwe nk'uko babitegeka, nk'uko yari yabisabye. Hama harageze igihe agwaje umufasha wiwe, barabwira Franson, tewe Franson, erega aragwaje, none raba ngene ubigira. Yabishura ati, nyamuzungu abishura ati, jewe Eliya ntaco ankorera, Eliya ndamukorera ahubwo niwansaba ngo mpa project kanaka. Hama rero uwo muntu igihe kimwe ariko araheraheza ivyo bakorana muri iyo projet, aca afata umwanya arunga ikimodoka nsha, imodoka mwarayibona ijipe yera, ati ngomba uherahe ukurikirana ivyo bikorwa, iyi projet ihere, iheze nzoba ndangije gukorana namwe hariya. Mugabo rero iheze umushahara ntigeze nguha. Iyo myaka 12 bamaranye nta mushahara yamuha, ariko amubwira ati iheze umushahara nguhaye niyo modoka. Hari harageze igihe uwo kundava araronka imodoka, haboneka bamubwira ati mwungere, none wewe ndiboguha ko yogenda bishimirwa. Igihe kigeze rero aronka iyo modoka nk'umushahara kuvyo yakoze muri iyo myaka 12. Icyo twoca tumwibukira ko rero dutanguye kwiyumvira kuri uru rusengero, erega iyo modoka yaciye agurisha, yarayigurishije. Hanyuma ati ndanze kuri iyi ngoro y'Imana, irimo amahera yose yaciye arangurura. Murabona ko hakoze vyinshi, hagugwa ivy'amasima n'ibindi, ariko ahereza ko n'ibindi ataruko yumva ati nkwiye nanje gukorera Imana, kuko ibikorwa dukora murazi ko bidukurikirana. Yashize
yaciye agira ati iyi modoka nta kindi ngomba ko covamwo, ndifuje ko nokora kuri iyi ngoro. Muri ubwo buryo rero bakora bitanga, baratahura ico Imana yabahamagariye, babikora babikunze. Imana rero yodufasha kugira ngo tugere ikirenge mu cabo nk'uko batubereye akarerero. Hanyuma rero birorosha kubegera, byari bidasanzwe. Iwe harakunda kuba amasengesho, yarakunda kudutumira tukabayo tukaneze. Nimba ari ikibazo kiba kiriho, yaba yaronse ijambo bijanye n'ivyo bihe, hari naho tutaguma ngaho, yagira ati naka ninde afata umurango ijoro n'ibindi. Hama rero tukaja tugenda tukabikorerako, kandi kuba hano nyine uwo mwanya wumva yobandanya avuga nk'uko dusanzwe tumuzi. Nabo rero hari hageze ko twobibuka kugira ngo twibuke ivyo bakoze n'ivyo bagiye batwigisha umunsi ku munsi. Icyo cyose nk'uko wa Gyurfeti yavuga ati ageze ari mu biki, yarasenga cyane. N'ubu niko ari. Muri ubwo buryo rero uko twagiye twigishwa rero twobigendera. Imana nidufashe, umwama duhangaze n'ubu nibi tugezemwo. Ati nukuri yumvise ivyo bamaze kutumenyesha, ati kweri yabaye intumwa. Muri ubwo buryo rero twifashe umwanya rero kugira ngo twibukanye, tumenye nakayarinde ntawo bihwanya, ariko twari twaragiriwe ubuntu ishengero ry'Imana, kandi n'ubu rero tubigendere ivyo twagiye twigishwa. Si ruto tugere ikirenge mu cabo nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Nawe ati nuko bakuye umwami wanje, nanje nkaba ntazi abamushize. Avuze ibyo arakebuka, abona Yesu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari Yesu. Yesu aramubaza, mbega nyina wanje urizwa n'iki? Urondera nde? Ndabusubira mu murongo wa 15. Répète le verset 15. Kuko niho ngiye kuvuga ko. Parce que je vais parler de ce verset. Yesu aramubaza ati, mbega nyina wanje urizwa n'iki? Urondera nde? Nawe yiyumvira ko ari umurimyi waho, aramubwira ati, mugenzi, namba ari wewe wamukuye hano, ndangira aho wamushize ndamukureyo. Yesu agira ate? Haleluya. Yesu agira ate? Abafise mwese Bibiliya, Yesu agira ate? Jésus l'appelle. Aramuhamagara ati, Mariya. Nawe arahindukira amwitaba mu Giheburayo ati, Rabuni, risobanurwa ngo mwigisha. Yesu aramubwira ati, ntunkoreko, kuko ntaraduga kwa data, ariko genda kwa bene data babarire, utagira duge kwa se ari we so, ku mana yiwe ariyo mana yanyu. Haleluya. 18. Mariya Magadalena aragenda abarira abigishwa inkuru, ati, nabonye nde? Nabonye nde? Nabonye umwami. J'ai vu le Seigneur. Abadondera ivyo yamubariye. Mwami, mw'izina rya Yesu, jewe n'ubwenge bwanje n'ugutahura kwanje, ndi muto kugeza ntosobora gusobanurira ijambo. Ni wewe nyine worisobanura, kandi mpwemu waduhaye ari muri jewe yorisobanura, abantu bagatahura. Haleluya. Nushimwe. Nushimwe.
nuhabwe icyubahiro kw'iki kibazo kibazwa isi yose kigiye kubazwa n'iri shengero rya Ottawa. Ngurizwa n'iki? Urondera nde? Haleluya. Hanyuma niwampamagara ndakwitaba, niwampamagara ndakwitaba. Uyu yaramuhamagaye akwitaba mu Giheburayo, ariko je nza kukwitaba muri mpwemu yera. Yesu nushima. Ndavuze urakoze. Dusobanurire amajambo, dusobanurire mu izina rya Yesu umwami wacu. Ku bintu bishika bitatu jewe namubonanye, burya turi abakozi ariko usanga hari aho kameremere kadahera. Ego ugasanga umukozi n'umunyecubahiro ahuza ibiganza. Ivyo ni inkuru ndababwira nabariwe n'abantu yakorera arongowe n'impwemu. Ukuri umwanya wose ari n'amajambo akunda, ari n'amasengesho, ari n'indirimbo, nk'uko twumvise bugufi. Mwungere utomenye ko ari we, ciye bugufi, gendera abantu bato. Ego hanyuma kigira gatatu, yumviriza umuto n'ukuze. Ego nk'uko babivuze, ntiyaraba ngurya n'umutamakazi arakenye ninde, rongorwa na mpwemu nk'uko abahisi bacu barongowe na mpwemu. Ego me murongo w'umunani mu Baroma, Abaroma 8:14. Ego me abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe impwemu yo kubahindura abana b'Imana, idutakisha ngo Aba Data. Mpwemu bwiwe abwiririkanya n'impwemu yacu, ari cyabona yuko turi abana b'Imana. Ariko aba bantu b'i Roma kurongorwa n'impwemu. Abavyeyi bacu nk'uko hari ababivuze, ntibacishije ukuri inyuma. Ijambo ry'Imana bari duhaye nk'uko riri, baripfuza ko ishengero rirongorwa na mpwemu yera. Murazi ishengero ritarongorwa na mpwemu yera rirongorwa n'umubiri, kameremere. Ivyo rero kameremere ntawe ishobora gutinya uwo ari we wese guhera hejuru. Ni ikintu umuntu akwiye kugabako, kurongorwa na kameremere k'umubiri. Uwo muntu ubona himbara Imana usomye harya mu Baroma. Ariko abarongorwa n'impwemu y'Imana bahimbara Imana. Turifurije ishengero ry'ikirema n'ayandi mashengero yacu kurongorwa na mpwemu. Ni Imana yodushima. Ego iniragi ry'abavyeyi bacu niritubeko kabisa. Umuntu akibuka uwamuraze yamurambitse ku biganza, akiyumvira ko bitabaye ivy'imva gusa. Ego me kameremere arayikura umuntu aho hantu ugasanga yamusohoye, asigaye ari umunyamubiri. Ngo tuvyanke shengero ry'Imana, twifuze kurongorwa na mpwemu nk'uko aba bavyeyi bacu bari bameze. Nanje ndavyifuza, ndabikwifurije nawe. Mpwemu yera kurongore. Yesu nabahezagire. Mwami Yesu turagushimiye uyu munsi mukuru waduhaye, utwemereye kubahana ikiremba shengero rivyeyi vy'ukuri. Turiko turibuka uko abakozi b'Imana babayeho, ico duha natwe bikazotubako ishengero ry'Imana rikavyipfuza. Iri ragi ridasanzwe ryo kuragwa ijuru, kuba baraganwa na Kristo tuzobibone. Urakoze mu mwanya wose usigaye n'ibindi byose biri imbere, ubihezagire ni mu izina rya Yesu. Amen. Elle a reçu la parole de la vie.
harya abasiguzi baravuga ngo nikodemu Les interprètes disent que Nicodème, icyatumye aja kurondera yesu la raison pour laquelle il est allé chercher Jésus, ngo yari mu mugwi w'abajya bafasha abantu babafasha abantu babafasha sinzi ko babasengera no kubagira gute ariko by'ubupagani. il était membre de cette grande équipe qui faisait des rites, mais des rites païennes. Abagerageje uko bashoboye kose gufasha Maria Magdalena Ils avaient eux aussi essayé d'aider beaucoup Marie de Magdala, ariko ntibabishobora. mais ils avaient échoué. Hanyuma rero umunsi ashika kwa Yesu, Mais le jour où elle est arrivée à Jésus, Yesu buno nyene yavuze ijambo rimwe muvemwo immédiatement, abadayimoni baca baramuvamo. Jésus a dit des paroles, dit démons sortaient d'elle, et immédiatement les démons étaient Igihe sortis yagenda d'elle. kumurondera rero mw'ijoro Alors quand il est allé le chercher de nuit, yibutse ngene ibyo kwa Maria Magdalena byari byarabadaniye. Nicodème s'est rappelé de l'histoire de Marie de Magdala, comment ils avaient tous échoué de la Nicyo délivrer. gituma agize ngo mwami ngo ndazi yuko ngo nta kintu na kimwe utoshobora. C'est pour cela quand Nicodème arrive et dit Jésus, je sais que rien n'est impossible à toi. Uyu Maria Magdalena rero Cette Marie de Magdala, igihe azutse Yesu quand Jésus était ressuscité d'entre les morts, yaciye agenda kumurondera. elle a couru vite pour aller la chercher, pour aller le chercher. Abigishwa nabo nyene baragenda kurondera Et aussi les disciples sont allés le chercher. ntibamubona Ils n'ont pas vu Jésus. barataha. Et ils sont rentrés. Ariko Maria Magdalena Mais Marie de Magdala, ngo aja kumva elle arrive à la tombe. ngo agenda kurira. Elle va pour pleurer. Araraba epfo hariya mumva. Elle a regardé dans la tombe au fond. Hanyuma rero ngo aboneyo abamarayika babiri. Et alors, elle a vu deux anges. Abamarayika babiri baramubaza baturizwa n'iki ga nyina wanje. Alors, ces deux anges lui ont posé la question. Pourquoi pleures-tu, femme? Pourquoi pleures-tu? Nta kintu yagize ati nirondera Yesu. Il a dit, mais qu'est-ce que me dit? Moi, je cherche Jésus. Twese ngaha tukabona abamarayika twoca duhagarara tugakira amakosa kubaraba. Puis si on voyait des anges ici, tout le monde on serait vraiment porté à les contempler, à les regarder. Ariko Maria Magdalena Même Marie de Magdala, yari yaramenye ko abamarayika batangana na Yesu. elle avait compris que les anges ne ressemblaient pas du tout à Jésus, ne sont pas égaux à Jésus. Aca rero nta no kubaraba arigira ati nirondera umwami Elle ne wanje. s'est pas vraiment souciée à eux. Il dit, moi je cherche mon Seigneur. Hanyuma arakomeza agenda arondera Alors il a continué à chercher muri Nyandimo dans ce champ. ko twarabonye nyahantu hari nkini hahora nk'indimo ngaho hantu. Parce que nous avons vu cet endroit, c'est comme si c'était un endroit, il y avait Imbere des champs. yaho naho ngo hari Nyagahanga hatembaga uduhanga niho bincira Et abantu. puis l'autre partie, c'était le calvaire, là où on tuait les gens. Il y avait de crânes parce qu'on tuait des personnes. Hanyuma rero Maria aragenda Alors Marie est allée là-bas. ahindukiye arabona Yesu Quand elle s'est retournée, elle a vu Jésus. ntiyamenya ko ari Yesu. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. ntiyamenya ko ari Elle ne Yesu savait pas que c'était ko Jésus. yari mu bundi bwiza Parce que Jésus était dans une autre gloire. bwiza atari bwabone. Une gloire qu'elle n'avait pas encore vue. Hanyuma rero Maria Yesu aramubaza. Alors Jésus demande à Marie. Maria ntiyari yamumenye. Marie ne l'avait pas du tout Aramubaza. reconnu. Et il lui a demandé. Umurongo wa 15 C'est le verset 15. aramubaza ati mbega nyina wanje Il a dit, femme, urizwa n'iki pourquoi pleures-tu? urondera nde. Qui cherches-tu? Aca rero ngo ntiyamenya ko ari Yesu. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Haleluya. Amen. Ariko Yesu Mais Jésus, yari afise ikindi agomba. il avait quelque chose qu'il voulait. Nicyo nagomba kubigisha nawe. Et je voudrais vraiment vous l'enseigner aujourd'hui. Abarondera Yesu Ceux qui cherchent Jésus. kuza ngaha Venir ici, bamwe bakaririmba neza que quelqu'un chante bien, ni byiza c'est vraiment merveilleux. ariko Mais hari ikintu kinini il y a une autre chose très importante. kumenya neza Yesu Connaître bien Jésus. kurondera neza Yesu Chercher Jésus comme il faut ukamumenya. et que tu le connaisses. Icyo nicyo kibazo gikomeye cyane. Et c'est ça la plus grande question. Icyo nicyo kibazo kigoye umwana w'umuntu. C'est ça la plus grande question à l'homme. Uwahawe ubuntu Celui qui a eu la grâce, yorondera Yesu nk'uko Mariya il yamurondera. devrait chercher Jésus comme l'a fait Marie. Yesu nashimwe. Que Jésus soit loué.
hanyuma rero mariya Ainsi donc Marie, ngo yiyumvira elle pensait ko ari umuntu wo muri nyandimo que c'était un simple jardinier. aravuga ngo ndangiraho akaba ari wamukuyeho ndangiraho wamushize ndamukure. Elle lui a dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Yesu Jésus, umurongo wa 16 le verset 16. Yesu agira ati Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Yesu agira ati Qu'est-ce que Jésus a fait? ara Il lui dit, aramuhamagara il mu appelle. izina ryiwe. Il appelle dans son propre nom. Haleluya. Amen. buno nyene Immédiatement, uruhuni rumuva ku maso comme une sorte de sommeil d'aveuglement quitta ses yeux. nguko nawe Yesu niyaguhamagara Comme toi, quand Jésus t'appelle, niyaguhamagara quand il t'appelle, uruhuni ruca rukuva. il y a un aveuglement qui quitte tes yeux. Bangahe mugomba ko yoduhamagara? Combien souhaite que Dieu, Jésus nous appelle? Murifuza ko yoduhamagara? Vous souhaitez que Jésus vous appelle? Haleluya. Amen. Imana nishimwe. Que Dieu soit loué. Ijambo nagomba kubigisha ngaho. La parole que je veux vous partager ici. Yesu yari akiri mu mabanga. Jésus était encore dans son mystère. Uko nicyo gituma ariko aravuga nkajya ku murongo wa 10. C'est pour cela qu'au Umurongo wa verset 17. 10, au verset 17, Yesu aramubwira ati il lui dit, Jésus lui dit, ndungoreko ne me touche pas, kuko car ntaraduga kwa data. je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ariko niyo ngomba nduge. Mais je veux y aller immédiatement. Ariko ndungoreko. Mais ne me touche pas maintenant. Ndacyari mu mabanga. Je suis encore dans le mystère secret. Mabanga. Mystère. Yari yabonywe n'aba Herode n'abanaka. Il avait déjà vu par Hérode et d'autres personnalités. Bibiliya kandi iravuga ngo yari yagiye ikuzimu yiyereka abapfuye ba kera. La Bible dit qu'il était allé dans le séjour des morts pour... zaburi ya 110 umugororotsi ntibagirwa kuko ugize ngo uramwibagira uza usanga wibuka indirimbo yaririmbye amasengesho yiwe ubutumwa yavuze ingene yaganira uko yari yifashe. None rero twahejeje kumva amajambo yo mu iherezo ry'umuhisi wacu umwungere wa mbere aherutse kubaho. Mubizi ko tumaze kubona abungere bakuru babiri n'abapasiteri benshi ataho badondora, kandi bose benshi twagiye tuvugana kenshi, ariko uyu umenga na gaheta, kuko nico gituma turamwibuka twebwe cyane cyane abanyagashikanwa twagira ubuntu bwinshi mu maheruka yiwe. Yagiye avuye iwacu amaze iminsi iwacu azungurutse yari mu za Kirundo za Kagari, ariko ahereza iwacu agaruka tuganira ko agiye muri Canada, yarambaye n'icyo agiye gukora. Hanyuma rero twari turaheza singeneye duhejeje gufungura, nahamagaye umupfasoni mwasenga n'abashagira ati nsinga naje. Urumva agenda muheruka mu bihe bya nyuma, niho hanyuma atasuye kuboneka, haba iwacu mu gashikanwa cyangwa ubwanje sinasuye kumubona, ndetse nk'ijya gishusho gusa. Hanyuma rero turamusengera, ndamushaka ibiganza ndasenga, ndabona ingene mpwemu y'Imana atujeko. None rero ndashima Imana kongera kumubona no kumva inyigisho ziwe. Ababiteguye muzohore mubyibuka, tubyibuka nibitwibutsa umukozi w'Imana. Abantu benshi hari abantu bibuka bapfuye batavuga. Hariho umudogiteri yapfuye ari mu Kayanza, ngo haje abantu bari barugaye ahantu bakamusiga kamaho, batugiye tugurwe urabe dogiteri naka. Mugabo ntiyavuga nkuru, ariko aravuga, ucubona ko ari wa wundi wa mbere na mbere, n'ijwi ni rya rindi, n'isho ni ya yindi, ariko arakora. Abantu ubuhinga bwaraje ni byiza cyane. Yakubise ikofe, intoki ziba ziratona, yaciye agwa
rero yari muto cyane muto ariko ashigara kura mu vy'impwemu. Mu bigishijwe i Remera tumubona nk'imfura mu kuba umwizigirwa mu kuzura mpwemu yakiri muto. None rero twebwe twavuga menshi nk'uko mubyumva, cyane cyane tumaze kuhamagawe n'Imana tujya hariya mu Kirundo. Naino sinobivuga kenshi ko jewe ndamuzi, nagize Mariya ari umunyeshuri hari i Remera. None rero sinovuga byinshi iby'Imana mukoresheje, ndamubona ari umunyeshuri azanye n'abazungu dusengera hamwe ngaha. Hanyuma rero tugiye i Kirundo yari yarahevye ino, twamugaya ngo wahahevye kubera kumwongere mukuru we amurungise yari wa kabiri agenda avuga ijambo ry'Imana nko mwabumvise bavuga. Yari umuntu yitanze mu gikorwa cy'Imana, akorana umuhamagaro. Hari umuntu apfa gukora mu ishengero kubona ko adebagiza nk'umuntu nyine w'umubiri, umuntu atakiza kenshi karimwo, umuntu atagira mpwemu, umuntu abavugabutumwa hariho abakozi b'Imana mu mashengero no mu madini usanga mpwemu abazi icyo ari cyo, atazi mpwemu yera. ariko urya abamwiganye bakamubona bituma rya jambo kuvuga ngo batazomwibagira, bazokwibagira ijambo Imana yamuhaye yashyire muri we. Yari afise ingabe yo gusigura ijambo ry'Imana, yari afise ingabe yo gusenga. Jewe twararana kenshi tuba ku rusengero rw'Ikigozi, novuga rugira kabiri urusengero rwa mbere rwari rutoya, niko twaza n'abakristo baje kubatirizwa bavuye impande zose nyinshi. Hanyuma rero ari kurya twararana mu kadepo, akadepo bashyiramo kajyamo isima ibindi byose ibikoresho, ariko haruguru ariko hepfo dusigaza kumba kameze gutya. Jewe twararana iryamye ngaha aryama ngaha. Hanyuma rero iyo umuntu akunda gusenga ngo mwebwe musanzwe umuzi cyane cyane abaha naho yagendera kenshi, ariko twebwe nuko yatwamamwo tukamana nguko mwabyumvise. Hagera mu ijoro nkabona apfukama agasenga, ngahora nanjye n'umuntu atagira itiro ryinshi, ngahora agasenga hafi mu kereko. Hanyuma madamu anturambabarira, jewe rero ugusenga mwene uko ntako mfise. Oya, umuntu wo ukora ibindi barya kintu ko kwigana. Se révéler à ce qui était mort avant. Il leur a dit, voici le salut que vous cherchiez. Voilà, maintenant je l'ai. Que Jésus soit loué. Ben, ailleurs, nous lisons que même il y a même des personnes saintes qui sont sorties des sépulcres. Et ils ont fait des salutations aux leurs. Ils ont dit, nous maintenant nous partons. Nous ne sommes plus dans la tombe où vous nous aviez mis. Nous déménageons vers le paradis. La Bible dit qu'ils les ont vus de leurs yeux. Maintenant, il y avait un mystère secret que Jésus n'avait pas encore accompli. Il n'était pas encore monté pour purifier le ciel. Est-ce que le ciel avait été souillé? Est-ce que le ciel avait été aussi souillé? Alors j'ai posé la question. Est-ce que le ciel vraiment avait été souillé? Quand?
ryari Quand? cya gihe satani C'est le moment quand Satan, yabari abamarayika bagenzi biwe quand il a dit aux anges, ses amis qui étaient avec lui, ati jya ntebe yama yicaye ko urya mugabo ni ukuri nagenda yikeneye. quand il a dit aux autres anges, ce trône sur lequel est assis Dieu, moi-même j'en ai besoin. none mwamfasha tukamukuraho. Est-ce que vous voulez m'aider, me soutenir pour qu'on puisse le détrôner? bamwe batega abandi bateka. Certains ont dit oui, on va te soutenir, d'autres ils ont dit non. jya mugabo aho yabereye harya nindi mukakaza. Et l'autre, cet homme qui est toujours sur ce trône, qui peut vraiment l'aborder? aho yariko araca hariko harakorokera ibyaha. Donc partout il était en train de passer avec ses idées, c'était en train d'être souillé. dusome mashuri urutoki gatoya turagaruka. On va revenir sur Jean là où nous sommes. dusome mu baheburayo. Mais on va lire Épître aux Hébreux. Abaheburayo igice cy'icenda. Hébreux chapitre 9. Alléluia. Igice cy'icenda. Hébreux chapitre 9. Murongo turabe. Murongo wa 23. Et le verset 23. Hébreux 9, 23. Hagira unsomera. Quelqu'un peut lire. Alléluia. Alléluia. Sifa kwa Yesu. dusome mu izina rya Yesu Kristo. Icete candikiwe abaheburayo igice ca 9 umurongo wa 23. Hébreux 9, 23. Umutwe w'amajambo uvuga ngo ikimazi gishobora gukuraho ivyaha. Sacrifice qui peut ôter les péchés. Nuko vyari bibereye ko ibigereranyo vy'ivyo mwijuru vyozwa n'ivyo bimazi, ariko ivyo mwijuru ubwavyo bikozwa n'ibimazi biruta ivyo. Komeza. 24. Kuko Kristo atinjiye ahera cane hakozwe n'intoke h'ikigereranyo c'aho ukuri, ariko yinjiye mwijuru ubwaho kugira ngo ubu aduserukire imbere y'inyonga z'Imana, kandi ntiyashikanyweyo no kwitanga kenshi nk'uko umuherezi mukuru yinjira ahera cane uko umwaka uheze ajanye amaraso atarayiwe, kuko iyo biba bityo aba yarakwiye kubabazwa kenshi uhereye ku kuremwa kw'isi. Murakoze twagiye kure cyane. On est allé un peu plus loin. Twagiye kure cyane ariko nagomba kubereka yuko ngo ivyo mwijuru byari bikwiye kozwa. Seulement je voudrais vous montrer que même les choses du ciel avaient besoin d'être purifiées. Amaraso ya Yesu. Le sang de Christ. Ni ikintu cy'igitangaza tutoshobora gusobanura. C'est quelque chose de très important que nous ne pouvons pas expliquer. Il y a vraiment des vraies personnes qui savent expliquer la parole de Dieu, qui vraiment ont étudié la parole de Dieu. Mais vraiment expliquer clairement le sacrifice du sang de Jésus. Personne vraiment ne peut l'appréhender. C'est pour ça moi que j'aime beaucoup celui qui se répand de ses péchés. J'aime beaucoup quelqu'un qui se répand de ses péchés. Parce qu'une personne comme celle-là n'est pas passée par des simples jeux. Le sang de Jésus, c'est quelque chose de merveilleux. Amen. C'est ce sang qui est allé purifier même le ciel. Là où Satan avait passé, il avait laissé des traces de péché. Parce qu'il est revenu, il était venu là de une rébellion. Une rébellion au ciel. Quand je suis informé qu'il y a de la rébellion dans une église, même sur la terre, je sens beaucoup de chagrin, de tristesse. Parce que tu prends le sang de Jésus.
cyane cyane ajya amasengesho mu mutima. Hanyuma rero ajya niyongeramo cyane Imana ubutumwa bwiza twarabwumvise. Hanyuma ariko amashuri niyo tugomba turasaba amashuri aboneka, ariko mugashikamwe barahasimba menga nibo harimo naho hari mu Gisanze hari z'ibyasi, none amashuri gute menga nta kintu kirimo. Ariko turyamye tukarika ibyabira kamarabiraisha tuhagire santre abavuye Ikemba, Bujumbura, agiye Muyinga, avuye Gitega, abavuye Kirundo, tuhagire santre ndamwitegereza. Hari inzu y'ibyatsi tuhagire santre imeze ite? Ariko ko yabona kure mutizere genda Ikiremba tuhagire tuhavuge cyane tuhagire santre nsiganiryo. Hanyuma bari nyine bayize ngo bahagire santre, siko Imana rero itwana bizere yizera ibyo byashingwa. None rero Imana ishimwe byagenze neza, Kirundi yahagurukira byara atagisha bya Muyinga naho haje gishiga ko muza amashuri yaho abamisengero yabo bakayikomorera ntangorera abanyanzi ngo bagira. Kandi abanyamugabo batugendera umunsi bageza na Lazaro bamatugendera noyo barabe bashimana nge cyagiye imbere na umunsi Petero rero ndirabika na nuwo bakorana bose bamabaza kumfisa akazu k'ibyumba bibiri, siko nisarimu ariko tukakwirwa bamwe twakona mu twumba kamwe mu twumba kandi. Imana yaduhezagira, none kintu yayihezagiye. Mwabonye umungu wa kabiri ari hano wari kumuha umwanya ikutwara igiti gica abakirisu bariyo, ariko ni benshi. None rero icyo twabona kuvuga ibiko byose byakuze byagiye imbere kubikesha we hagaze muri mpemu atarambirwa akitanga tugeze aho bigeze uyu munsi, tugeze aho gashikanwa nayo tugira umwete dutanguza Marambya, abantu bakava mu Marambya igitimba bagenda hariya hari umushisi binjira mu mihanda n'inzige. Ndatanga raporo kwa Rumatari ati genda usabe ikibanza. Hanyuma ndagenda ndasaba ikibanza ndakimukura, natanga raporo kuri we niwe twakoze niwe inama y'ishengero Ikiremba yari yaramba ati ikintu cyose kiva Ikiremba wowe kizozanwa n'uyu naho tugomba guhindukanwa n'uyu ahantu bazobitwara mu ntara. Hanyuma umwaka umwe rero bavuga ati gashikanwa n'iyikuke, barahaguruka umunsi Pasiteri Ntaryamira aravuga ati n'iryo jambo niryo umunsi wo kumva wa mbere ati niryo twashinze. Ndavuga nti ndasabye ijambo batego aho mwatwara yuko uyu munsi uyu mwongere wa kabiri bazozana ijambo. Hanyuma nkamuha ijambo zamiki Ikiremba ivyo zarabaye. Ijambo mwamurungikanye bati gashika bigomba kwikukira. Umwisi ukunda ngo radutsinzeshe. Ko yumva neza umushinga ntayo atabaza gukora ijambo ati uradutsinze kugeza igihe cyari gifise. Byose nahamira rero ibyo kwikukira oya namva umutima ko ataragera, siko hari umuntu w'intaraganya agira ngo agomba kugira mariage atajyana inzu, siko afise icyumba ajya mu cyumba mu nzu yo kwa nyina na se. Ibyo birabaho nubwo abaragera buryo ntabaragera niyubaka inzu yiwe. None rero Imana ibahezagiye, turabashimiye mwebwe mwaduhaye umwanya wo kuza kwibuka abahisi bacu twabuze tutanka, twakoranye ibihe birebire maze kuronka Marambya ntancokesheje. Uyu ninde umwe ko datanguza iyi nose ijya everyman yakunda cyane Rodolphe. Hanyuma rero tumatera tubiri tumwe duto twa 0.9
umuzinga gutya ati tuje ku rufenadi tujya ku rufenadi watundi tubiri nja nsabikanya kamwe ngashinga umushitsi akandi mugashikanwa akandi murumbaga akandi maramvya aho ngiye kugira ngo aho tuyo waturaye gukanda twaciye mu magogo menshi abantu badufasha maze kubatiza mu maramvya maze gutangura amaramvya rero mbatije abantu 82 ndaza ndasabye rero umupastori nawe yampaye Charonde pasi barabura abakoze ko batintamba none umuntu umurari kanatagira umuhamagaro mba yoroshe hanyuma rero baduha rero bashara umwisi wisoni acaza kudufasha ibikorwa nanya batiza nyine kenshi ahandi bambe nazo nisangiza gere gatamira gutya ngo njyankanywa ayo magogo nagende mwisi iyo ntaronsa abanyakirundo bataje byari bingoye wisome cyakomeza kudufasha afashanya none kugeza ubu igikorwa cy'Imana cyarahagaze neza gihagaze neza Imana iri muri cyo n'aya majambo nagomba kuvuga sinavuga menshi ngo ndabishobore nabidodora byoba byinshi nkikugirwa ngaha novuga ivyiwe zobabarira kenshi umwete yarafise wo gusenga kuvuga ubutumwa bwiza kuririmba guhanura kwerekana ibibanza ibintu byinshi mwete kubaka insengero no kuzisabira eka ntaho bidodora n'ayo majambo nagomba kuvuga Imana yahezagira nagomba rero ncishe ijambo ry'Imana siko ivyo byose gavyubatswe n'ijambo ry'Imana mpemuye nagomba vuga ijambo ry'Imana nsoma ahantu habiri mu majambo make nagomba nsoma ijambo ryo mu Roma 15 ku murongo wa 13 tuza gusa dusoma n'irindi ryo muri Yohana 14 mbe ndahagumya mwibanga Abaroma 15 ku 13 bavuga ngo Imana itanga ivyizigiro ibuzuza umunezero wose n'amahoro biva ku yaba atariho ntayo babwiye kuko ngiye kubategura hanyu kandi ko ngiye kubategura hanyu nzogaruka kubajana ngaho ndi namwe abariho muba siko n'aya majambo numvise novuga ko ingene nayumvise Yesu aho yandikishe Roma hanyuma Roma ryandikira avuga ngo umurongo naronse hafi ngo ubwo avuga ko umunezero ingene Paulo yaronse iri jambo ngo Imana itanga ivyizigiro ibuzuza umunezero wose siko n'iki kindi n'amahoro kugira ngo turushirize kwizigira ibizoba ijambo ryafashe muri umurongo yose numvise ngo Imana itanga ivyizigiro Imana hari ivyizigiro ishengero rya Kiremba rikagira umugisha rigakora n'ivyizigiro ko yandi mashengero azobaho naho ryaritanguye ari rito nk'uko Isitwari ivuga irigira ivyizigiro riragwira rigwiza ukwizera rigwiza agakiza rigwiza kugororoka rigwiza amahoro rigira umwete wo gukora rigira umugisha none iyo rigera wohamenya wowe woshika n'amaguru none Imana itanga ivyizigiro namwe nuko Paulo avuze ngo ibuzuza iki ko inzamba ivuga ubwenge wacu aho yagiye kudutegurira tugomba gukaza umuntu rero amiga tuhehuko niko wewe utahamwe wihana n'abana b'ibenzoti umuntu asigura umuntu aririmba akigisha ntahamagara bihana n'abana b'ibenzoti oya umupenteti wese agiye mu rusengero kumenya ko mwarimu cyangwa pasitori bazamuhamagara wihana none bajya guhamagara iyo ndahamagara mu izina rya Yesu wihane neza
ugororoke neza, uzuraho ubugingo budashira, uzobameho ukayangana n'Imana, uzosa n'Imana, tuzokayangana nkayo, urupfu ntiruzoshikayo, kandi ntiruzorirwa mu yonyozwa. Aho hantu hatagira urupfu, siko ahantu hatagira ibyago, ahantu atamagorwa cyangwa wumva gute nta munezero waho ufite. Yavuze ngo murushirize kwizigira ibitsura, bizigiye ko tuzova muri uyu mubiri, ariko abantu batagira ibyizigiro batihanye neza, batashitse i Golgota, hari icyabahungabanije. Turabahaye kaze gutunganya imitima kugira ngo umuntu w'Imana yumvise agakiza ko kamwegereye, amaze ukundi gushasha, ntabwo hari icyaha afise. Turamuhaye kaze, turahaye kaze umuntu wese yumva agomba kwinjira muri Yesu, agomba kubona ukundi gushasha, agomba kwihana ukundi gushasha. Yoba waranduye ibyaha, amajambo akagusuka ukava mu by'ukuri, Imana ikaguha nk'umuntu yaguye cyangwa ariko yayo. Turaguhamagara ngo Imana nayo ikwegerere, ikwishurire nk'umwana wayo. Pfukama rero, pfukama, vayo abamanyego hariya, abari mu cyumba hariya hejuru, abafise ijwi ry'Imana mwese uruka mubona n'umwami Yesu, nawe haguruka, niba hari icyaha Imana ikuzigako, ijwi riko ryakwagiriza, sohoka n'ingofero winjire rwose imbere y'Imana. Umwanya wacu n'uyu. Amina. Niko ndasenga nijyo, numvise ijwi rivuga ngo uruka ubive, ivyamaniye kubivako, ivyakunaniye byose uruka uyu munsi. Uno ni umwana w'Imana, kwezi ukundi gushasha, akugiye musha, ugenda uri musha, igikorwa c'Imana. Uruka, umunano wawe ni uyu, icyo bita audience yawe n'Imana nayo turamwemera kirashitse. Pfukama mwese, tutazira izina ryera ry'imbabazi, izina ry'ukuntu twitwareka, izina ryari n'icyaha cyose, ryose umuntu akera kamutagatifu wa Bwana. Siko ngwino isuzume neza, kutazosigara n'abarushwa, kutihanana, kutagira ingabire kwihana neza, gukizwa neza. Niyo kuko bivuga ngo inyezaho ntizigosha, uzotama wakuvuza induru, kandi warahamagariye kwihana ntiwihane, uzoba ugowe inshuti. Biravuga muri iryo avuga ngo uzoba ugowe inshuti. Bagiye dusenge rero, siko dusengere abo bagiye kwatura ibyaha byabo. Umuntu wese yumva mu mutima hari ijwi rimwagiriza icyaha, naveyo umwanya ukiriho. Amina. Haleluya, 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 haleluya. Amina, amina. Maito maitura samara barataka, maito pekere senda rabaita. Amina, 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 amina. Tugomba dusenge, dusaba dusenge. Ego, cyangwa bagwahe. Ari abantu bagwaye indwara, ariko bakumva bizeye ko bishoboka ko bakira. Ariko birashoboka, haguruka. Umwana bitarashoboka, ureke. Ariko umaze kumva ukwizera kududubiza kuzuye, haguruka dusenge. Mana turagushimiye, Mana turakunamiye cyane, turaguciriye bugufi, tugushimira ibyo muri Imana ikukunda. Mana twitwara ikatubarira uko bukeye uko bwije,
tugushimiye nyakubahwa ngene wakoranije ishengero ryawe muri uyu munsi mukuru mwiza w'ijambo ryawe. Izina ryawe Yesu nihabwe icubahiro. Turagushimiye uyu munsi mwami, twarimo twibuka ababyeyi batubyaje ubutumwa bwiza ariko barangije. Mana turagushimiye, izina ryawe nihabwe icubahiro. None ishengero ryawe ryakoranye izina ryawe Yesu mwana w'Imana nzima, ngaha abamaze kumva ijambo ryawe, bigishijwe n'ijambo ryawe, harimo abagore mw'izina rya Yesu, harimo abafise imitwaro atari imwe, ngaba barafatanye munsi y'umusaraba, abandi barahagaze bakuzanye imitwaro yabo. Mana nubatware, nubatware, nubagirire imbabazi, kuko nicyo gikorwa cyakuzanye mw'isi, wajyanira ukubaza gukiza gukondera icyazimiye. Izina ryawe Yesu nihabwe icubahiro. Mana turabona uri Imana ikiza. Umuntu yari amaze imyaka 38 ari afite irengero ritesida, Mana umusanzeho agomba gukira, nawe baravuga ngo iyo amazi azitutse sino wiyinikira, ariko yamuyarenga itwara ikirago cyawe utahe. Amen. Uturisha ijambo, iyo uvuze ijambo ryawe Mana n'inzira zawe Yesu Kristo, abadayimoni barahunga batayimoni hagati w'akaborogo. Ijambo ryawe ni rizima, rifise ububasha kwigisha, ijambo ryawe rifise ububasha gukiza. Muhabwe icubahiro Mana, Imana ishoboye byose. Twarakubonye Mana ukora ibitangaza, kandi uno munsi uracabikora. Abasabyi bawe bahagaze nubagirire imbabazi, abafise imitwaro batabaye, imitwaro atari imwe. Yesu n'ikiyago wakibarengo umwe, tugaze c'Imana kibakoreko. Bazaranga bagenda bashima Imana. Urakoze Mana kubakijije, urakoze Mana natwe turizeye, twavuze mu musenzi muce mwizera ko mubihawe. Urakoze kubatabaye, abafise imitwaro atari imwe, turasengera abatashitse hano ngo bizera kuri Imana. Uyu mwanya yatwabahwa ubatabare, n'abari mu bitaro ubatabare, n'abafise ibyago bitari bimwe ubatabare. Urakoze, turaza turi Imana yumva, kandi turaza Umwami Yesu Kristo ko ibyifuzo byose bikumvira. Tubisabye mu izina ryawe rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Tugomba gusengera ko mabyeyi muri mwebwe abantu barakizwa barihana, ariko birashoboka bakizwa muri mwebwe. Uyu muntu afise inyota yamwemuye, yumva ko hageze kuhamba. Reka umuntu agenda kwibaruka, agenda kwa muganga ashobora n'ukwezi gahera, siko ataragera kwibaruka, igihe cyose kizogera yibaruka. Ugomba mpwemuye ageze nahaguruke, ati ndumva ko nyotewe mpwemuye, inyota ni nyinshi, haguruka. Ariko turadusengeye abagomba mpwemuye, abumva bageze guhabwa mpwemu, kuko bikuvamwo n'ukumva ko mpwemuye igororwa, ukumva uyinyotewe uhaguruke. Mana yacu nziza yo mw'ijuru, turashoboye gushimira ko turi imbere y'inyonga zawe Mana, turiko turumva amajambo meza y'ubugingo, amajambo adukumbuza ubushobozi wasezeranye, kuko iryo wasezera abigishwa warasezeranye mpwemu yera. Uravuga ngo ikizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda, nuko ntagenda umwitsa ntazoza, ariko nagenda nzomubarungikira. Wari uzi ico azomarira ishengero, kandi wazorivyara kandi akarirera kandi akarikuza. None rero turasenze nyakubahwa, twishuza amasezerano wasezeranye abazosigara mw'isi. Isi wabaye murwana intambara, isi wabaye muri mageragezwa, mpwemu yera niwe yakuzigamye abana nawe mu minsi yose yo kubaho, nico gituma intambara wazigwanye urazitsinda. None rero ishengero hamagaye bitirirwa izina ryawe, nibuzuze mpwemu kugira ngo bashobore kurwanya intambara nziza niyo Pawulo yagwanye, arayisezera kandi asezera neza. Kuko ntibose bakugwana bari mu mubiri ngo bashobore
kugira ngo abarongore neza iminsi yose bagende banesha tukirorera kuza kwawe imitima y'umuntu imitima y'abantu rero turasabye ngo muri iyi minsi zo nzuzi zongera zitembe bantu bawe batotare imitima yabo itotare abarushi baruhure abafise ubwoba baremeshwe kugira ngo igihe nicashika nzambika avuga abantu bawe bakwitirirwa bariko barabaho mu minsi bihe bigoye mana ntihazogira abazosigara ntihazogira abazomaramara ntihazogira abazototaba robotete rotasha romerefe amina nizamaniyavuga n'abazobatana kugira ngo bagusanganire mwana maze banezerwe maze bahimbagwe n'abantu babambiwe n'abantu babacumitiwe wemeye kuba umwami wacu yesu kristo wemeye kubafira akararambirwa urakoze rero kuri imana nziza yivuze mwana turazi kushitsa none umuntu wese ari ngaha yumva igihindutse muri we agira ikimudekesha ko ntemu yera kugira ngo ibi vyizigiro twumvise babigendane mu mitima yabo ngo nikace bazonezerwe urakoze kuvyumvise kandi kubikoze tusavye neza yesu kristo umwami wacu. En vain. Que Jésus soit loué. Que tu prennes un peu de temps pour réfléchir, méditer sur le sang. Alléluia. Amen. Ainsi donc le sang de Jésus a purifié. Mais la parole que je voudrais vous enseigner aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est comment Marie de Magdala avait un aveuglement comme la plupart de nous ont un aveuglement. Quand je fais comme ça, je ne peux pas vraiment vous reconnaître. Mais quand Jésus t'appelle, quand Jésus m'appelle, cet aveuglement tombe. Et je reconnaissais celui-là, c'est celui-là. Alors elle aussi, elle a reconnu que c'était Jésus. Donc, quand elle a reconnu, elle s'est approchée pour l'embrasser. Alors Jésus a dit non, non, pas encore. Non. Non, elle a dit non, pas encore. Ne me touche pas. J'ai encore à monter vers mon Père. Je n'ai pas encore achevé ma mission. Mais la parole que je voudrais vous enseigner, c'est laquelle? Même si elle avait encore ces mystères-là, c'est comme s'il tenait encore en lui avec tout son sang. Alors, mais il a dit, dans tous les cas, même si au ciel c'est très fort, mais cette Marie de Magdala, elle est en train vraiment de se perdre dans les sépulcres. Peut-être que ces démons peuvent rentrer encore chez elle. Alors, je vais vraiment faire un petit arrêt de mon mystère pour que vraiment je puisse délivrer ma bien-aimée. Alléluia. Alléluia. C'est ça que je voudrais te partager. Cette parole m'a beaucoup aidé dans mon cœur. Que je ne dois pas négliger sur mon salut, sur un rien du tout. Jésus s'est arrêté.
Laisse-moi d'abord délivrer ma chère bien-aimée. Quand nous sommes entrés dans le salut, les démons ne peuvent plus s'approcher de nous. Et Jésus ne veut jamais que les démons rentrent encore en nous. Parce que nous avons coûté cher. Église de Dieu, je voudrais vous partager cette parole. Être ici, ce n'est pas un jeu. C'est le salut que nous avons reçu quand il est mort à Golgotha. Et avec ça, il ne peut pas être négligent sur toi et laisser les démons venir sur toi. Si j'y pensais comme un humain, je pourrais dire non, je vais d'abord terminer ma mission et puis revenir après. Mais cette parole m'a démontré que notre vie chrétienne, notre vie d'être remplie du Saint-Esprit, c'est pas quelque chose de léger. C'est quelque chose qui est plein de vie. Chers frères, sœurs, ne joue pas avec le péché. Parce que si tu joues avec le péché, tu peux t'y perdre pour la vie. Marie de Magdala, il lui dit, ne me touche pas. J'ai encore une mission à accomplir. Alléluia. Que Jésus soit loué. Je veux m'en arrêter là-bas. Cette parole qui m'a beaucoup aidé. Je veux qu'elle vous aide aussi. Quand tu entres en Dieu, il ne faut plus aller jouer avec le diable en pointant du doigt. Ce que Dieu a mis en nous, c'est quelque chose de très valeureux. Il nous a donné la parole de la vie. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné l'espérance d'aller au ciel. Rien ne peut s'équivaler à ça. Alléluia. Mais ce que je veux, que chacun de nous, que Dieu puisse ôter l'aveuglement. L'aveuglement. Le péché, c'est l'aveuglement. ndagukengurukiye mana aya majambo mwami ndagukengurukiye mana aya majambo nasaba mwami yafashishije ndizosubira nasaba mwami uyafashisha abo bakozi baraha turi kumwe ntihagire uzosubira gukina n'icyo uragaheza kigwamana ndagushimiye ndagukengurukiye aya majambo mu izina rya Yesu. Uraha uri kuraturondera uri kuraduhamagara Mariya. Haleluya. Ongera uhamagare bajya abantu mwami bari kure yawe uruhuni rubaveko ndavuze urakoze mu izina rya Yesu. Amen. Nous souhaitons la bienvenue. Quelqu'un qui se sent que j'ai besoin, il y a quelque chose à régler. Viens régler. Nous sommes heureux dans l'église de Pentecôte. Nous prêchons et nous invitons les gens à Jésus. Et nous les aidons. Et ils sont fortifiés. Que Jésus soit loué. Ça, c'est une qualité spéciale des pentecôtistes. Et c'est ça le mystère